Reka tuje hagati. Aho gakozwa nakahe? Batranquille. Nakahe? Nakahe? Eja fete. Ama njira mu message, reka tunjira mu message, turinjira mu message arimo. Umuntu yitwa Nitano wawe. Cina kubariye. Umubwira yuko umukumbuye. Ibintu byo kuri oya mbwa banzi turindire reka bantu turindire tugende gake. Navyo gake. Kumbe niyo mpamvu rero ari kuranka no gutanga telefone. Gakoshwa nakahe kajafe. Yego bigenda gute? Basi kandushiki basi. Nigiki kaguhaye je naguhaye. Nibinda bagajafe nyishura jafe. Oya. Uveho nawe nyene. Uveho. Bakunze besti. Aza yuko afise indi mpamvu ariko aravyanka gusa ndabizi yuko ndamwitse kandi telefone turaneshe wicuza washitse mu rugo ntacubura wicuza iki? Yahise akwegera ko umugore w'abandi. None baraguhaye muramenya kuvuga ikirundi ki? No divorce baraguhaye. Ngo wakwegeye ko Divorce baraguhaye mabuja. Mbengiri iki gajafe. Mbengiri iki. Unya waranesheje urugo rwanje. Siko? Waranesheje urugo rwanje ndaza kugorerwa ngaha. Ubo haje za bwanika bwa nambari Anita nambari bwande. Urumva? Ubunya sigaye ndicuza narifise urugo rwiza. Afise urugo rwiza aragize. Uri kuri target. STV every story matters. You better know my people out there. You them come down bad boy shot Kula believe and champion Moss Kankala. Fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV. Ubu kundi munsi kundi poem idasanzwe. Kundi munsi umeze neza. Ndabaramukije umeze neza. Uno munsi ni ya show ya Bella hamwe na Jafet. Mwana wizi yuko baje kumusaba yuko boronka divorce, boronka yubaha divorce bomusubiza ibintu byose. No munsi namenya makuru yuko basigiye babana, ariko sinigeze menya yuko mariage yabaye, sinigeze menya yuko urubanza rwabaye. Bakunzi ba Steve navuze yuko ishonzo ikurikana gushika yose here. Kuno munsi bambwiye kantu abangari ho micungararo nta numwe abizi nje ku masaha ku mugoroba narindira ugira nze gusanga bose bamaze gushika, bamaze kuba bari tayari. Ndibaze yuko ntuza kubasanga abakunzi ba STV ibintu ndazi ko bizagenda neza. Mwe mwande mudukurikirana twirire show turakurikire. So STV katudodore gira ninganda kisi bakunzi ba STV mwande mudukurikirana abwiye yuko ari ngaha twamaze kuyinjira. Reka tugende bukebuke gira ni hasohora kubari. Twirire show. Odi. Cameraman. Meze neza Bella. Ni sawa. Abakunzi ba STV mamweruka ryari Bella. Uri umama mu rugo. Urakomega Bella. None ubu naho uje kugira iki wewe? Nje bantu basi ndamukiza abakunzi ba STV. Mana yanjye. None mwebwe aha naho ninde yabahaberetse? Bella turabamenyesha amakuru ifu yo kuza turatoze. Subiriye kugaruka ubu naho mushaki. Mariage wagize ryari? Ushaki iki? Ejo wagize ryari waje ngakuba ngaha ryari? Mwigeze mutwereka ryari mwakoze ubukwe, mwigeze mutwereka ryari mwagize iki? Ibintu byose abakunzi ba STV gara bakwiye kubimenya. None ni maka rero Mama, igihe mama batabimenye rero uje kunkubita. Igihe mama magara honyene yuko kugira mugire muri ko muramusaba abahe divorce, abahe kiniki. Marampamagaye abakunzi ba STV bakeneye kwibona. N'ubu rero ifa yuko babona ibintu biriko biraba. Kugira umukino uzorangira ryari none? Uyu mukino ushobora abakunzi ba STV ifa yuko bamenye ibintu byose uko ibintu bimeze. Urumva rero ni n'abantu umukecuru muzoza. None igaze tukeneye kumenya inkuru ukuntu imeze be. Ubona wambaye n'ibitenge, kunzi ba STV wamuze yambaye udupantaro mu ruguri stable. Ushaka iki rero kumenya iki? Ushaka kumenya ukuntu byagenze, ibintu ukuntu byagenze, baraguhaye divorce byagenze gute? Nico cyonyine ushaka kumenya. Ukuntu ibintu byagenze. Oya na divorce yahabaye kuko nayo bampaye. Salama mwenza. Meze neza. Kunze ba STV. Meze bien kandi amwegere gatonye. Meze neza. Madame cher ibindi ko nabona nibiki twe twaramenye yuko musikiye mu bana dukeneye kumenya none bimeze gute
Jesha kumenya umuntu yabatumye ko ngaho. hano muradutumye ko kuri Madam. twaje kugira ibintu tubishyire ku mugaragaro. She. Zana agatebe mu nzu. Siko gajafete. Zagenze guta n'abandi makuru mejeje kumva yuko ngo umukobwa Afise Inda ahubwo ndagenda bakunze ba STV no musi turirira shokwe. Muzotupfa inyuma ryari. Ya none abakunzi none igihe mama mwaramamagaye yuko mushaka kubishira imbere yuko yogira yo ronka ukuntu musinya divorce ngo ntihemuhaye ujya musi mwaramamagaye none ubwo iki mutamamagaye kuri mariage ngo mbone ko abakunzi ba STV barabone mariage Singoma kumenya vyose. Singoma kumenya vyose. rero Ubwo nazambarire impamvu yabatumye katabimbariye. none igase badutumye ko jenje nizanye Aho wamenye gute. hararondeye hano none igani dushaka kubabura mu gisagara ca Bekaza bimbarire. Bekaza bimbarire. Bekaza bimbarire. bakunze ba STV ebana divorce ngo nibaye muhaye umunsi twumvirize ukuntu ibintu bimeze divorce ntimwayihawe gute bigenze gute Bon, divorce ntayo yamaye urumva rero navuze ati reka duhitemwo kubana mubana uko nyine hari impamvu yatumye tubana uko iyo mpamvu niyo dushaka kumenya Jafete habaye iki Ahubwo je shaka kumenya. Chérie. Kubera gutuma abanyamakuru tabimbariye. si jewe nanje ndababonye uko nyene rubasi niwo mwibariza nanje ndababonye uko nyene jewe igasubira mpamagaye je nizanye ko yana ifise amakuru yo kubabaza na ifise byinshi yo kubabaza ivyo nivyo vya mariage twari kubibona siriki Okay wizanye. Wahamenye gute. twaratoza Ugasanga singa habiri mwe mukora mufuye guhubuka gusa. none vyagenze gute kugira mariage ntibe kugira ntibabahe divorce Ivyo si ngombwa ko mubimenya. Nakubariye. Si byose niwabimenya bica bihera niwabimenya ca mugenda abakunzi ba STV barakeneye kumenya ukuntu ukuri ku vyabaye byose irya nkuru yatanguriye kamere zigazoka byose. Ntibashaka kumenya vyose. kugira tumenye neza exactement ikintu cabaye divorce ngo ntiyahawe Maria wakwegeye mu nzu ubona umugore w'abandi aracara umugore w'abandi Aracara umugore w'abandi. Uwo bari kumwe ninde. none igame imbere y'amategeko rigane mwanditswe Abanya batanditswe ni benshi kandi urukundo rugakomezwa. muga murafise igituma mwabaye mutanditswe Nyene kandi shobora. rero no munsi nayo nkeneye ko tugira akantu namangira ku makouple umva nkene no munsi siko rero kugira ngo ivyo bintu bica bihera jewe urumva twategerezwa kubana kuko je mfise inda yiwe urumva je mfise inda yiwe abakunzi ba STV rero nibaza yuko rero ivyo vyo kuvuga ngo ndi umugore w'undi muntu nta namutwariye abakunzi ba STV bamenye yuko ibinani narabivuze igana azakura bari urwaye igihe mama watubwiye yuko urwaye uri muhira uratwana nababwiye yuko ushobora kuba ufise inda Kwelibera. canke ari bungenze wamuhungu yahavuye amutera inda byose no kubiraba ni Ujya witegeje iby'umwana wanje yamureze. Ujya musi imbere yanyu. Murashobora kuvuga ko babisinda. Yaramurondera umwanya yuko yimutera. oya ndikumvuga ujya mugabo wundi Wow, undi bavuga ngo babu. ujya baramufata gate twamusanze bari kuba mu cumba Ivyo nabo bimenya nta misi irahera. Reka tubirindi. none ubufisi mfise inda nibaza ko vyahetse Hari gishashe nushaka kumenya. Hari mugana wagiriye ko ndakizi hari ibintu ushaka kumenya. rero wacu kwigirako Mubanga bango je ubangutse. murumva yuko mwakundanye ku buryo yuko mwobana nyene wowe menye yuko none nubibona ko tubanye Muhira mwitekane kandi none ndushaka kumenya n'ivya. Hari ibara dusanze. abakunzi ba STV murumva yuko yahise kwegera ko umugore w'abandi none baragwaye Muramenya kuvuga ikirundi ci. none divorce baragwaye Ngo wakwegeye ko. divorce baragwaye mabuja ntayo bampaye mugabo ntayo bampaye we bimenye uko nyene ariko rero sasa reka bera uramukunda urumva ko mukunda yuko muzobana karamata Iyo haba nta mukunda nta musanga ngaha. Bisika ko iki ni kimenyesho yuko ndamukunda. bera nawe uramukunda Jafet ujye wumva yuko muzobana karamata uko bizi je ndamukunda kandi gose urabizi nawe
bakunzi ba STV jenge ndabakorere akantu bitwa loyalty test murakanyemera ko tuhakora wowe uratanga telefone kwa Jafeti natanga telefone kuyo urusaku rero ruragwira kugira oya none mavuze none hacumuhisha Jafeti ntaco ndamuhisha hacumuhisha pe nta na kimwe mugabo ivyo si ngombwa yuko telefone wanje arayamanje ndayamana yiwe arayamana uya mugabo no munsi mwe muratureka cyane akantu nkunda gukorera aba couple no munsi reka agenda akabakorera namwe turabe exactement yuko ibintu muvuga ari byo byo mu telefone byinshi sinzi bera dutize telefone duhere ku wawe reka duhere kwa Jafeti tagisanzwe telefone nibisanzwe manager ntigikunda telefone abakunze ba STV reka bashaka kumenya yuko ibintu byanyu biri mu buseri nubundi mu buseriye ko yatabuseriye burimo ntwadusanga ngaha ntavyo gufuka amafone je none bera cyo bitwaye tep mugabo mwe muri ko muragorana ariko shusho ataco uyagiriza yimu duhe telefone turabe exactement reka kongora telefone wanje arayiza arayamana sinzi impamvu nisi bisanzwe none Ese bisanzwe. muhe nta duhe turabe telefone ikintu kirimwo tubaye hanyuma mu WhatsApp irimo nibi dushaka kuraba irimo muri WhatsApp reka ibirimo nk'ivyaho ushaka kuraba tuzagura ndengene kugira ngende kuruhuka wowe muhe hanyuma badukure kugo rusaku none bisanzwe ndayihenze turabe reka turabe muri WhatsApp yuko bera yiyo queen jewe cabaze ngaha ntaco nzi na telefone wanje bakorako konze ba STV none uyagiriza iki je nakubariye ntaco niyagiriza ntaco niyagiriza muga kuri telefone yiwanje ni yiwanje nije nayiguriye ntawanterere na sheri wanje sasa ndayifise none nta numwe agomba yigutware nibaza gatakibazo telefone je nibaza ndashobora kuyitanga ibintu bisanzwe ashoboye kuyitanga kuko udashobora kuduha telefone okay ayibahaye rero nta kindi mushaka mwashaka telefone mwayirose turaba ku mugabo ku mugore gusa turaba no kuri wewe raba ivyo mushaka ngamo musubiza agenda raba ivyo mushaka musubiza nta magende konze ba STV ariko bana nashusha n'umutwe mbere muheshe kugira ngo vyorohe nubidije ko umaze imisi merewe nabi telefone wanje yazi konze ba STV nayo ibintu byo konze ba STV ntibiba bikoresha bisanzwe wezana telefone turaba ikintu kirimo uyagirije yazimye no mushaka kuraba ki telefone wewe yazimye muhe nta ngorane ntaco ndayimereye wiwe none je ko nayitanze ni gwiwe kire nase nayo ndamu narabe hama gusubiza hama bagende yo bakura tuza kurabi wawe uyu muntu muba muri kumubona umwizega pe nibaza yuko afise indi mpamvu ariko aravyanka gusa ndabizi yuko ndamwizeye kandi nyimba gukunda duhe turabe basi nimba unkunda kugira ntumara amazi imbere y'amakamera y'abantu bakunze ba STV ikintu cyo batumiye sije telefone cyo batumiye twe twamenya biragaragara yuko ari wewe twamenye ngo ama telefone tukaba telefone tuyakaba kamanana ninde ayi okay basi nije nabahamagaye wowe tanga iyo telefone nawe bahamagaye babahaye ni baravyo bashaka ama bagende we reka tuze turabe nese bisanzwe Uko no- none mubaye mu rugo yaduhe telefone yiwe ngiyi turayifise kuko kiyo tudashobora kuraba iwawe telefone wanje ni wanje nakubwiye no mwana wanje ntiyemere tanga iyo telefone none si ibintu bisanzwe numva ari ibintu bisanzwe Jafet duhe telefone twirabire hanyuma ubundi hamanda gusubiza imba atakintu ufise wiyagiriza nababwiye make kungora mubatumye ko yabahaye mbiriza ndakubwira aha ndabizi yuko ntako badakora bizi ntako batakora kuva ku ntango bariko barangwanya ndazi ko bashaka ko nicuza rero ntubikore ntamaramara kuri aya makamera wowe bahiyo telefone none si bisanzwe ntitwikundaniye telefone turabe wicuza washitse mu rugo ntacubura wicuza iki none kumenga uri kuranka kuyitanga kumenga uri kuranka kuyitanga duhe telefone ukeneye kumara amazi imbere y'amakamera duhe telefone je nabaza yuko ahubwo ataco uyagiriza yitanga namugora je mbona umenga ashaka umanaruka ngira afise ni atari ivyo duhe telefone hama tunyarutse Jafet turabe ukuntu ibintu bimeze urukundo rwanyu ukuntu guru function dukuremo na code muri WhatsApp nese byo none turabe muri WhatsApp kabisa
Nari muri WhatsApp yitwa gute kwanza? inde Madame yitwa gute muri WhatsApp? nta byo ni ibintu byo kumbaza Nandike bebe, chérie, chouchou. we naho bagwaye telefone apana kucuta Hen- kubaze Kunzi bayizi ibintu atari kabisa. Katurabe. Ndabona uri no ku ntango kweri ni sawa. igatezwa kuba ku ntango kuko nta ndi tuvugana cyane Yewe kweri. reka bamara Bakunzi ba STV ni atari. Reka umuntu yandike nyine nka sheri turabe nk'umuntu uzenye. Bagabo ni atari kabisa. None ndakubaze shabera. Nuninde kwanza tutaranavyerekana madamu iyo barinde. cye nakubara ivyo nga muri telefone ntibikuraba rabikuraba wewe Uyu ninde none uyu muntu. none ukeneye kumenya aho tuvugana bose Oya ndabajije. Madamu wanira. yangira ngo Je nabonyemo harimo bakunze ba STV ni atari kabisa. Uyu muntu uramuzi basi. Profile yiwe. Njira mu message, reka turinjira mu message arimo. Uwo muntu yitwa Nitano wawe. cye nakubariye mwe mwaje gusuma urusaho ndiko ndababona mwaje nk'abantu baje guteranya Uwo Anita je mbonye urashaka kumuza. Je saje kubateranya. Je kameme ntwengo uninde Nomukiana filme ga. uninde Nomukiana filme ngi. Nejafi. Neno netwishura. Uyu mwana itaninde. ushaka ndakwishura iki ushaka ndakwishura iki Uyu mwana itaninde umubwira yuko umukumbuye. Ibintu byo kuri oya mbwa banzi turindire reka bantu turindire tugende gake. navyo gake kumbe niyo mpamvu rero ari kuranka no gutanga telefone uninde mbwira ninde Stacy banze turabe Stacy nawe urahora mu mana abo bose je ntabonzi ni bande ni ngombwa yuko umenya abo tuvugana ntiwitabe jewe tora telefone ngiye oya tora none mugabo none ibyo biri ngombwa yuko umuntu ari bon n'umutima kandi tora we zingondo zo mu gisagara ca tora urabe naho wobika jewe ninde wanita baraba si wanje nibigiri iki yasigure basi umugore basi nese umugore hoho nimba nkiri umugore wawe n'umugore umwe kwe ntiwamushize mu nzu umukuye ku mugenzi wawe imitima nguraryowe n'ivyo mwaraye na telefone yanjye uraryowe n'ivyo mwarayemo n'ibiki waraye mubiki ajya amasaha wari uvuye gukora iki ano ngenda kubaza ku kazi wawe nosanga ariyo wari uri niyo wari uri mwebwe uko mwaje fata inzira mugende bisika turaminga tubigenza bategerezwa kubimenya byose sigurira iyo wari uri tuzoguherera ngaha byose sigurira iyo wari uri biherera ngaha nyene ku makamera sigurira iyo wari uri none gahunda yo bari bayanye kuva saa munani aya message zo kuva saa munani sigurira kutavuga aho gakoshwa n'akahe Jafeta aho gakoshwa n'akahe akwimara maza hatari biragiye habona kabisa aho gakoshwa n'akahe n'amafoto vyose Iki ibintu je biriko birambako hatari kabisa kubera iki kweri uhavye umugabo nawe nasigurira Jafeta usigurira ukuntu vyagenze Jafeta none je sigurira aho gakoshwa n'akahe Anita kama ni Anita ni Stacy
mumbarize basi ni mumumbarize dusiguriye none byagenze gute Kino basaba afata inzira mugende murazi yaba icabazanye genda mwaheje kuronka amakuru mukeneye genda tutwishure aho gakoshwa nakaye je nababwiye fata inzira mwigira ako gakoshwa nakaye Steven hatari kabisa none wewe urabona ko wishujije wani ivyo wakoze warahevye umugabo waragize iki ako gakoshwa nakaye kajafi yava bigenda gute basi kandusha iki basi nigiki kaguhaye je naguhaye no mu nzu urashikayo n'ibiki n'ibiki nareme na divorce sindayironka nareme ndaza aho gakoshwa nakaye nico nkeneye kumenya imbere y'amakamera dusigoye Jafet none ibintu tuheje kubona amatelefoni n'ibiki aho gakoshwa nakahe uramutwaye uragira iki urashira mu nzu bitaciye no mu mategeko kombaza wewe nakahe bitaciye no mu mategeko hatari kwera Jafet aho gakoga nakahe nibindaba Jafet mwishura Jafet uveho nawe nyene uveho abakunzi ba STP uveho aho gakoshwa naka Nupfuma ndakwica je nkapfuma ndakubura reka tuje hagati aho gakoshwa nakahe batranquille nakahe nakahe Jafet urabona ivyo ibintu wikwegeye uturabona n'abandi bantu turagira iki nakahe sister rero nabona uge coba ari nawe deja nawe ntiwisoneye uge chisone cyo mbengira iki gajafi mbengira iki era ubunye waranesheje urugo rwanje siko waranesheje urugo rwanje ndaza kugorerwa ngaha ubu waje za bwanika bwa nambari Anita nambari bwande urumva je utegezwa kumbwira rero ubunye sigaye ndicuza nari mfise urugo rwiza afise urugo rwiza aragize uri kuri target yataye wewe umugabo inda yawe je sinari kuba ndi ngaha ufise ninda none je noza gukora iki ngaha atana divorce je mfise bakunzi ba Steve naje kugorerwa ngaje je urabimbwira neza abaye nono cyangwa tugenda mujana nubwo bukoshwa abaye nono Jafet wamuteye inda mana je ngiye kubaho wande ufise inda imara yagusa y'umugabo gusa ubona uzova mwike kanyene ni winjira umaramari nasize umugabo wanje azomviramwe umumaro nza gusanga imara yagusa ishinzi ubona urugo wataye vraiment no kuri yaranaguteye ninda zakisi ubundi ko nicuza ubuzima bwanje bugiye guhagararira ngaha ako kandi sinokwemera kuguma mbana n'inda ya jewe Tushobora kudushobora kwa mama tushobora kwa mama nawe uzumusigurira ko naho yagushigikiye yuko ujana na Jafet kunze bese ibintu atari kabisa n'ibintu bizoherera he kwe je mvuga yuko ufise inda wa musi tuzakuraba ugwaye bakamaririza nawe nibiki none hari ibindi none nuse kuguma mbazagiza nawe nyene cyasinda kujaniranye nawe gusa tusanzeho umugabo wawe agucitinga mwabitanguje atabamwebwe nibabi umugabo wa mbere niwe yaduhamagaye umugabo wawe niwe yaduhamagaye hanyuma uno munsi nawe jabwo uzozura nanshimira je baje no kukwereka yuko abagabo bawe wamugenda ko atari none pera bizoca bigenda gute none ushaka iki wewe dukeneye kumenya umwana bizoca bigenda ibizunguzungu ufise birahagije sohoka ufise indameza ngaye dukeneye kumenya indameza kuneza ya indameza ngaye sohoka abakunzi ba Steven bashaka ukeneye kugira uzumugurira impuzu abakunzi ba Steven none bashaka kumenya sohoka rero Cameraman ibintu biragoye ndagusabye usohoke cameraman gira umuntu wasohoke sohoka none bera none basi reka tuzo wakoze sohoka abakunzi ba Steven atari kabisa sohoka rero ngumunda kandi abakunzi ba Steven ni hatari kabisa bera dusanze afise inda
Bera dusanze Afise Inda, dusanze umugabo wamucitiye ngaje navuze no musi ndabakorera ikintu citswe test loyalty. Urabona ko umugabo dusanze aramuvanga, arafise abandi bakopine. Bera Afise Inda, ariko inkuru tuzomenya ukuntu izohera. Je nimugira ikibazo nzogaruka ndabe yuko kiri akiba ngaha undi munsi nta dusohoye uko. Dosora mu kindi kiganiro bakunzi ba STV mu Rwanda mugumana natwe. Ciao. STV, every story matters.